Hello BMBC muri kumwe na umukunzi Katia Benita Iradukunda Orline Edna kuko twababwiye yuko muri no mwaka wa 2025 turi mu isekeza ryo gushikiriza amazu ahantu hose hari amazu ya BMBC no kuvuga musanzwe mumenyereye Diaspora City Miroir 1 Diaspora City Miroir 2 Diaspora City Gahahe Diaspora City Tenga uyu munsi turi mu Kizuka mu ntara ya Burunga neza neza mu Rumonge tuza kubereka byinshi kandi mwarabonye mu minsi heze yuko nari nga ani video nakoze jenye sina kumwe na Edna ndiko ndabereka ingene ibintu bimeze ibikorwa byari bigeze uyu munsi rero tugadushikirize inzu nayo ntiyaje yatumye ariko byose biraza kugenda neza manza kuraba ibikorwa byose kimwe kimwe ukwasho ko cagenze Neka mugenzi wanje ababwire ingene iyi nzu imeze mu gusura kubibutsa kuko mwari mwabibonye hari ama boutique n'ibindi mwanya nigiyo uko mubibona rero inzu ana ko duhagaze ahantu heza bikorwa nyene bya BMBC ahantu hasa neza clôture nziza mushobora kwibaza ati mbe hajyanye hazobera yiki hajya anyenye n'inzu yaravuze ati mba kwibarabara surupangu ruri kwibarabara rero nziza mbona yuko monshirirayo petite alimentation canke utubutike rero hari imiryango ine abazoshima barashobora kuhafata bakahakorera ibintu byinshi bitandukanye utubutike cafetaria ibintu byinshi cyane tuboneyeho n'akaje ko kugira publicité nyene y'inzu kugira ngo abantu baze bamukotere karibu cyane turabaye kaze rero musanzwe mubizi yuko Rumonge ari ahantu hagenderwa cyane ari ahantu bakunda kugenda kuriraho sho rero yaravuze ati mba kwibarabara reka nshireyo utuntu dutandukanye petete umuntu arenganye ashaka kugura jus ashaka kugura icyafungura ashaka kugura ibi n'ibindi kuri bamwe rero basanzwe bibaza ati BMBC zishaka kuba bibakira ntu mugisagara gusa cyane cyane ubuhoga bwa cyane nabwo mwubaka ruguru hano ni mu Kizuga ni kwibarabara nico gituma mushaka kuba mwaraje ntushaka gushika iwacu ku Gatumba n'ibikindi kose turashika no hanze yo mahanga hose turashika nimuzo kwitinye rero kuza ngo jewe ngo inzu yanje ngo parcelle yanje ku musozi ngo parcelle yanje ahantu kure no hose BMBC irahashika murahawe ikaze rero ubu rero reka tureke kubicisha amajambo tubereke ingene inzu imeze nkuko mubibona rero mushaka kwibaza ati iyi nzu imeze gute rero iyi nzu ifise ibihande bitatu igihande ca mbere ni kimubona nga imbere yacu igihande c'ubudandaji ica kabiri naco ni inzu yeneyo azobamwo rero iyindi ya gatatu ni indi nzu yariyumviriye ati nkuko mubizi n'umuntu aba hanze aba muri Australia rero yaravuze ati nshobora kuzanana n'umubanyi wanje wino abone mu Burundi yarashizeyo akanex aho umuntu wiwe ashaka gushikira umushitsi we ashaka gushikira canke akazanana n'umukwe akavuga ati je sinojyama hamwe n'umukwe n'umukobwa wanje arabashirirayo akanex rero karibu mujane natwe tubereke ivyo byose ntimuvuga ati ko turavuga ibintu tutabereka karibu tutibagiye yuko iyi miryango cyane cyane nka portail canke iyi miryango mbona y'ivyuma yo kuri aya maboutique canke alimentation yakozwe na BMBC workshops hama hariyo imiryango y'indani mu nzu no kuvuga canke ama cuisine n'imiryango yo mu nzu y'imbaho yakozwe na BMBC furniture musanzwe muzi ko BMBC ari entreprise canke societe ifise ama societe 12 ayo yose ariyo duhuriyemo twebwe harimo BMBC Broadcasting BMBC Energies n'ibindi kugira ngo twese duhurire hamwe habe abakora amatara habe abakora ibya cuisine habe abakora imiryango habe n'abakora ibindi bikorwa bitandukanye kugira ngo dushe gutanga resultat nkiyi karibu rero mujane natwe Barundi kazi inshuti z'u Burundi twubakisha amazu meza cyane ku buhinga bugezweho tubifashijweho na company yacu BMBC twagiye come on wavuze ukenewe BMBC wavuze hageze BMBC wavuze ukenewe BMBC wavuze hageze BMBC igihe abantu benshi bari bakijuragurika igihe abantu benshi bari bakijuragurika wavuze ukenewe igihe abantu benshi bari biyumvira ko ibyiza ataho bikura wavuze ukenewe igihe abantu benshi bari biyumvira ko ibyiza ataho bikura Burundi warashe turagukorera
nkuko mubibona rero twamaze gushika muri salon, murana yuko ari salon nziza, salon yagutse. Rero aha niho umukiriya wacu azokwakirira abashitsi biwe, azokwicara n'umuryango wiwe bahateramire. None Katia, umukiriya wacu ko ari mu mahanga, aha inzu yiwe yobayi arayizi cyane, ashaka kubwira ko umuntu wese ashaka kwitura BMBC iyo bari hano mu gihugu nubwo ashaka kuba ari afite nka parcelle ruguru ariko baho mu Gisagara ca Bujumbura bitamworoheye ngena guma yideplaza. Ibyo byose BMBC koreka igikorwa ku kindi, no kuvuga hari amasanamu ama video mu rungikirwa ku mbuga ngurukana bumenye nka WhatsApp, turarungikira umukiriya wacu kugira ngo tumwereke, hari ama mail tuvuganira ko kugira ngo cyane cyane nko gusinya contrat n'ibindi. No kuvuga yuko umukiriya aza gushikirizwa inzu yose ayizi, ikiyo gisigaye abari kuronka rwa rufunguruzo runini. Sivyo gusa rero musanzwe muzi ko BMBC isanzwe ikora ibyigwa kuva mu 2012. BMBC isanzwe ikora ibyigwa, ushobora gukoresha ibyigwa muri BMBC udakeneye yuko bashaka kukubaka ukavuga ati cyane cyane hari nko ashaka kuvuga ati turafise nk'abafundi biwacu ariko nkeneye ko BMBC yonkorera ibyigwa. Byose BMBC irabishoboye. Kukindi naco twibagiye nk'iki, ikindi naco twibagiye nuko BMBC ishobora kugurisha. Urashaka kuvuga ati jewe ndafite parcelle yanje sishaka umunyabakira mugabo turashaka kubaha amapla, ukavuga ati jewe shaka pla y'inzu imeze ukunuko. Ibyo byose BMBC irabikora. Rero tubabwira yuko BMBC murumva ko ari group, twarabagiye ko ari group ikora ibintu byinshi. Group izimbaho zose mubona, amarangi, amatara, ivyuma muri BMBC workshops. Sivyo gusa hari ikindi abakiriya bacu dushaka kuba bazi. Iyo ufise nka parcelle, iyo ufise parcelle yiwawe BMBC ashaka kukubakira naho nyene ku ideni, ntiyubakira ku ideni abantu bonyene donc bo mu logement social nubwo muri diaspora city gahe na Miroir. Oya, nawe nyene ufise inzu yawe parcelle yiwawe bivanye n'ikiyago mwagiriraniye n'ubuyobozi bwa BMBC group, murashobora kubakirwa ku ideni. Ikindi naco turabubakira ku ideni mwavyumvise, kandi si amazu mato mato, amazu yose mwifuza BMBC irabikora. Namba mushaka inzu en etage, inzu simple, inzu ya 2 niveaux, inzu ya urumva ibyo byose, udushambrete babiri byose, amanex tusa BMBC irabikora. BMBC rero mumva yuko ihari ku bwanyu, ihari kubera ibafashe. Turabahaye ikaze, katubandanye rero tubereka uko inzu yacu imeze. Mu mwanya intumwa y'umukiriya wacu iraza gushika, aza gushaka kugaragaza umunezero wiwe cyane cyane yuko musanzwe muzi ko mu Kirundi bavuga ngo akanwa ni jewe ariko ijambo ni wantumye. Reka maza kumviza ijambo ry'umukiriya wacu yashoboye kubakirwa na BMBC ahari muri Australia, yashoboye gutuma inshuti yiwe kugira ngo gironkere ino nzu y'agatangaza. Murakoze. Amazina nitwa Niyomwungere Gedeon, sanzwe mbaha nyine mu Kizuka, nkaba nanaserukiye nyene inzu kuko Semongrafe ariko we nasanzwe aba hanze y'igihugu, ari muri Australia. Rero mu ncamake yantumye nkuko asanzwe anyizigiye, ambwira ati shika kuri chantier urabe uko ibikorwa bimeze. Mu ncamake kuko inzu kuva igitangura nahora nza ngaha nkakurikirana nkaraba ko bimeze. Vraiment BMBC ibintu bikora neza cyane. Rero n'ubu tubona ibintu bimeze neza, banyeretse byinshi hano muri ino nzu, mu matwarete, mu madushe, hanze, donc ahantu hose bahanyeretse nasanze vraiment ibintu bimeze neza. Ahubwo akamunotera n'abandi bantu baba bari hanze cyangwa bari ngaha mu gihugu, vraiment begere BMBC. Nishira hamwe bikora neza, barakubakira inzu nziza, designer nziza, zazo twaba tubona hanze mu Tanzania cyangwa muri za Nigeria, burimo barazubaka kandi neza. Rero mu ijambo rimwe vraiment ndashimye kuba BMBC ishobora kudushikiriza ino nzu. Umunezero cyane kuri jewe kombe mutoya wiwe, eka mbere no ku muryango n'umunezero. Vraiment turashimye cyane, kandi ikindi tubashimiye batwemereye ko mu gihe dusanze hariho ibintu bitameze neza ko bazogoroka bakabikosora. Mu ncamake turashimye, murakoze. Umukiriya wacu ariwe ntumwa yacu, umukiriya niwe ntumwa, byose nuko nyine biba bimeze. Arashoboye gushikiriza umunezero wiwe ngene ashobora gusanga inzu imeze, kanatsinda kuva iyi nzu ikiri ku mushinge. Umukiriya wacu yaguma akurikirana ngene ibikorwa byifashe. Sibyo gusa yongeye ko n'akandi kantu kari twavuze, inzu haba mu ntango gushikira indi hera, gushika bashaka banayibemo. BMBC iguma ikurikirana amazu mu gisata ca BMBC Homes kugira ngo bashobore gukurikirana neza mbega hari akantu kuba katifashe neza kugira ngo bashobore gukosora n'ibindi.
ikindi naco twababwira nuko BMBC mu kubereka ibikorwa mu kubereka amazu si kugira ngo tubereke ibitangaza by'amazu oya kugira ngo tubereke ubushobozi bwa BMBC kugira ngo tubereke ibikorwa BMBC isanzwe irambura mu gihugu bubasha kuzobereka no hanze y'igihugu ibikorwa bya BMBC aho zimutwirangurira ego rero yababwiye ko no mu mahanga twashika urumva n'ibihugu byose turashikamo nimuzokwibaze yuko twubakira abarundi gusa abari hanze y'igihugu ari abarundi no turubakira n'abandi Kongo urumva hose turahashika hariyo ibyigwa bitandukanye BMBC isanzwe ikora ku bantu bose bari mu mahanga nkuko twababwiye kuva imbere niyubakira gusa ari dushobora kugukorera plan tukakurungikira bivanye nuko dukoresha imbuga ngurukanabumenyi ariho nabo bakanya bacu batumenyeye okay nkuko rero mubizi dufise ibigwati byinshi murazi ko dufise ikigwati cyo muri Diaspora City Gahahe Diaspora City Tenga Diaspora City Miroir 1 Diaspora City Miroir 2 rero mureke kuvuga ati tuzoba turagenda biracahari no hasigaye ibibanza bike cyane mu nyaruke nimusange babihejeje hanyuma mushoboye kwironkera inzu nziza inzu zubatse neza nyumba za kisasa nkuko abantu abaswahili babivuga mushobora kwibaza muti mbega kubera iki mu yandi mazu twaba tubatembereza mu cumba twaba tubatembereza muri salon twaba tubatembereza hehe muze namwe muzigure muzitemberemo muzigure hama muzitemberemo kugira ngo murabe diversité ubudasa ibiko ni vyiza bikozwe na BMBC amasolete equipment nziza cyane bivanye n'ubuhinga budasanzwe bw'abakozi bo muri BMBC rero turabahaye ikaze karibu turangize tuvuga tuti iyo mubake neza hamwe na BMBC bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafu burari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50 BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahoteli amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjeniyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi